Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku nama yahuje ibihangange byahoze birwana muri CNDD FDD, ikaba yatumijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, aho amakuru menshi yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kongera guhuza ibihangange muri CNDD FDD, naho azi neza ko bigoye. Hakaba ari n'amakuru avuga ko Generali Arenguiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere ashobora kurekurwa mu ntumbero yo kongera kubaka ubumwe, kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye aronke imbaraga zizatuma abasha kongera kwitoza mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Hakaba n'amakuru yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye azi neza ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi afatikanije na Gervais Ndirakobuca baba bamaze gutegura uburyo ki bazamukura ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu yakoze ibishoboka byose kugira ngo ahuze ibyo bihangange bongere bubake CNDD FDD. Rukokoma y'ibihangange bya CNDD FDD byose mugiye kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Amakuru dukora hafi yabegereye Perezida Ndayishimiye aremeza ko mu mpera y'indwi iheze habaye inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD. Inama yabereye iwabo wa Perezida Ndayishimiye, aho bakoze inama ari abajenerali bahoze barwana muri CNDD FDD gusa. Isoko ryacu ahariko harabera iyo nama yagize ati iyo nama ntiyari isanzwe na gatoyi, hatanguye ku wa gatanu isaha 11 z'umuhingamo, irabandanya ku wa gatandatu gushika isaha 4 z'ijoro. Abayitumiwemwo byari bihangange byahoze bigwana muri CNDD FDD. Nta muntu atagwanye yayitumiwemwo habe namba. Abo niboneye ubwanje ni Perezida Ndayishimiye, Generali Gervais Ndirakobuca, Reveriye Ndikuriyo, Generali Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, Generali Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahoze atwara iperereza ry'u Burundi, Generali Gabriel Nizigama Batazira Tibia yahoze ari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza, na Perezida Ndayishimiye ubwiwe yarari mw'iyo nama, aho yaganirije ibihangange ibintu bikomeye cyane kandi bihambaye byerekana ko ubutegetsi bwe bwaba buri mu kaga gakomeye cyane igihe batamufasha ngo bikuremwo indyane bamaze igihe bafitanye. Undi wari uri mu iyo nama ni Generali Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahoze atwara iperereza, ndetse na Generali Gabriel Nizigama Batazira Tibia yahoze ari umuyobozi mushikira wa Perezida Nkurunziza na Perezida Ndayishimiye, Generali Joseph Ngendabanka Batazira Warioba ajejwe kugura no gushingura ibikoresho by'igipolisi, Generali Christophe Manirambona wa Kenya ko bamutazira asanzwe ari icegera c'umukuru w'igihugu w'igipolisi, umujenerali Batazira Gipfungu Sinzakaraho ndetse n'abandi benshi yahora mu baserukizi bw'u Burundi i New York, ndetse na Generali Emmanuel Miburo Batazira Komateri atwara inzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, Leonidas Ndaruzaniye atwara kabine polisi ya Perezida,
General Silas Ntigurirwa atwara kabine militeri ya perezida n'abandi. Biragoye kumenya neza ico bayivugiyemwo, ariko twebwe twumvise ngo ni inama yo gusubiza hamwe. Bunyoni yoba agiye kurekurwa. Kuba iyo nama yaratumiwemwo General Gabriel Nizigama batazira Tibia na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve ni ikimenyetso cerekana ko bishoboka ko iyo nama yari ifise intumbero yo guheza injyane zimaze igihe hagati y'ibihangange bya CNDD FDD. Kuva General Bunyoni, General Nizigama na General Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga 2022 hagakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza 2023, icuka cagumye kiba kibi cane hagati y'ibyo bihangange. Mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD haguma ibihuha bitangwa mu ntamatama ko Perezida Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya uwari wose. Izi zankano zarateye ubwoba Perezida Ndayishimiye kuva hatanguye kunugwanugwa ko General Gervais Ndirakobuca na Reverien Ndikuriyo nabo bari mu binyuze ngo bagwanye Perezida Ndayishimiye. Gutuma ko bino bihangange byose kurugo iwe mu kibimba ni inzira Perezida Ndayishimiye yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora ya 2027 y'umukuru w'igihugu, maze abagumyabanga bajane mu matora bafatanye. Ikindi gitera ubwoba Ndayishimiye nuko izi njyane zikomeye mu gihe ibibazo by'ubutunzi bisa n'ibyamunaniye. Amakungu akaba yarataye icizere yari amufitiye. Arabona ko atari akanya keza ko gusekana n'abakeba biwe muri CNDD FDD. Kimwe mu bibazo bitoroshe Perezida Ndayishimiye ategerezwa gutorera umuti ni ingene azarekura General Arengiyome Bunyoni aherutse guhabwa igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yiwe yose. Mu gihe General Nizigama na General Ntakarutimana bagarukanywe mu ruhongore, ntibyoroshe kugumiza mu munyororo uwo byitwa ko boba bari basangiye umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Naho bo batahagaritswe, Bunyoni yasanze mu bunyororo abandi basirikare n'abapolisi bagirizwa ko bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015, kandi nabo nyine bahawe igihano nk'ica Bunyoni. None Ndayishimiye azorekura Bunyoni areke abandi. Ndayishimiye aranatinya ko irekurwa rya Bunyoni rizotuma aca akomera agakundwa, mbere akanahava ashikira intumbero kumutembagaza ku butegetsi, ndetse akaba afise ubwoba ko aramutse amurekuye yakitoza muri ano matora ya 2027 kandi akaba yashobora gutsinda kubera ikizere abagumyabanga bamufitiye ndetse n'uburyo ki bari gusaba ko yapfungurwa. Atarekowe Bunyoni naho bizogorana ko uko gusubiza hamwe gushoboka neza. Umugambi w'intambara. Iyindi ntumbero iyi nama yoba yari ifise yoba ijanye no kuvugana iby'intambara ziri mu karere, aho ubutegetsi bwaba buriko butegurana na Kongo intambara ikomeye cyane. Naho Kongo iri gusinya amasezerano na M23 ndetse n'u Rwanda, amakuru menshi ndetse n'ibiriko birakorwa ku rubuga rw'intambara birerekana ko intambara ishobora gukomera. Amakuru dufise nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose ngategure neza abasoda b'u Burundi, aho yibaza ko igihe M23 yaba igeze Uvira ishobora guhita yambuka ikaza kumurwanya. Perezida Ndayishimiye arikeka ko Red Tabara yaba yaramaze kwicanga na M23, akabona ko bishobora gutuma Red Tabara ironka imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye akabona ko bihambaye ko abahoze bagwana muri CNDD-FDD baba bafatanye mu gihe cy'iyo ntambara. Naho bafise byinshi bapfa, bano bategetsi barafata iyo hageze ko bumvikana kugwana nabo bita abansi babo mu karere. Mu nkuru tuzobasangiza tuzobaha ibimenyetso by'imyiteguro y'intambara ikomeye biri mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse tubereke n'ibiriko birakorwa ku ruhande rwa Kongo mu ntumbero yo kurwanya intambara ikomeye cyane ishobora no gushikira mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo biroroshe ko CNDD-FDD basubiza hamwe iyo bamaze gucanamwo. Mu mateka CNDD-FDD iyo bacanyemwo ntibasubiza hamwe, ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi.
niko byagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Leonard Nyangoma, niko byabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye. Bageze ku butegetsi byabandanije gutyo, mu gihe Perezida Nkurunziza yiruka ko uruhande rwa Hussein Rajabu muri 2015 naho atandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu, abari kumwe na General Godefroid Niyombare be n'abiswe abaforoderi. Hatangura ibihuha bivuga ukutumvikana mu butegetsi mbere bakanabibeshuza, ariko byama birangira impande zihanganye zisekanye. Iyo abasendefide bakoze amanama bita ayo gusubiza hamwe, nibyo bita mu Gifaransa ko bari gukora ibikomeye ngo bubake igihugu. Impande zose ziba zibona ko zitararonka ingufu zikwiye zo gusekana, rumwe rwose ruba rugiye kwiga uko ruzohirika kunesha urundi. Muri kahise icabonetse nuko umukuru w'igihugu ariwe kenshi atomborera mu kanya baba bihaye tubihe iminsi. Ikiboneka ko iyi ntambara ishobora kuba mbi cane kandi idashobora koroha. Gervais Ndirakobuca arashaka gukora ibishoboka byose ngatabare igihugu, uko yabicishamo kose birashoboka, ndetse afite umugambi. Hari abagize icyo bagaragaza ndetse n'icyo batangaza kuri iyo nama iriko irakoranya ibihanganye. Akantu nk'ako rero ngo gusubiza ubwenge inyuma ukibuka abo mufitaniye akajya ugaheza ukabatumako, ni ukuri ni byiza. CNDD-FDD yacu niyongere yisubize hamwe itware igihugu neza. Undi nawe yagize ati ni ukuri Uburundi nta ntambara n'Uburundi izosubira yarahabaye kandi umusaruro wayo uriho, hasigaye ikosorwa by'ukuri. Please naraye abadede nibihangane ntibadusubize mu ntambara naho biboneka neza ko bari kwikwegeramwo Abarundi. Undi nawe yagize ati ikigaragara cyo nuko Perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba kandi azi neza ko bazamunesha. Mutama udushikiriza amakuru wubahwe, jewe ndatinya no kuguhangara mu izina kubera uri umwubahwa. Mutama mukozi w'Imana, uzodutohoreze ibyerekeye rusansuma ruriko ruraba mu Burundi, aho bakubaza n'ibyo uryamako kandi ataco bari bagufasha. Mugabo ngo nuko ibyo wandikishije byose ngo uzotegerezwa kubirihira ikori. Uradutohoreze ico rugamije tuzamenye ibyo ari byo. Undi nawe yagize ati igihangange ni Imana yonyine, nayo umwana w'umuntu afise inzira ihera kandi twese tuzagenda kumwe. Nibagume badupfukame mu nda, ariko Imana izabereka icyo izabakorera. Undi nawe yagize ati igikuru nuko atawamenye ibyavugiyemwo muri iyo nama, nimba yarabaye ibindi nabonye mwadushikirije ibyifuzo. Niko nabibonye njewe, nizereye ko iciyumviro canje gitomoye. Nukuri niko bimeze. Ukuri nukuri, Imana y'u Burundi kiranga niyo nzira, ukuri n'ubugingo, kandi nta Murundi yakwirikiye umuzungu w'impunuzi agata imico n'akaranga k'u Burundi hatazohereza mu munyororo. Nta mahoro no kujyanisha Abarundi, iyo uzopfa yangara nka gahini, niko bavuga. Iyo nama ahanini n'intambara yitayemwo na ca kigogo Tshisekedi ca Kongo, bose bapangiye ubwenge buke, ariko ni inzira Imana igiye gukoresha kugira bomoke. Ntaho umukuru w'igihugu yakoze bya jenoside yigeze yeregwa mbere bitageze niwe. Nukuri birateye isoni, ubutegetsi buriko burakora ikibi kibishe. Ngiyo inama yahuje ibihangange muri CNDD-FDD. Hakaba hari amakuru avuga ku bintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya, ndetse tukaba dushobora kubona impinduka zikomeye cyane zaba zakozwe nyuma y'iyo nama, aho makuru menshi ariko aradushikira yemeza ko ibihangange byarahiye bikarengwa, bikavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa gupfungura Bunyoni yanze akunze, atabikora gutyo agahura n'ingorane zikomeye cyane, ndetse hakaba n'amakuru avuga ko ashobora kugirirwa nabi. Amakuru yacu tuyasozereze kuri no nkuru itabaza, aho ibiriko birabera mu ibohero rya Mpimba biteye isoni. Miliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi kugira uronke icumba mu ibohero rikuru rya Mpimba.
hari abantu benshi bidogera amafaranga y'umurengera arihishwa umunyororo mushasha yinjiye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Amasoko yacu aravuga ibintu bitabereye bikorwa n'uwitwa Kantungeko Zarbebet, umunyororo aserukira abandi, akaba ariwe arongoye quartier bita Serire A aho mu Mpimba. Iyo avuga ko ageze ku rugero rwo gutoza imiliyoni 7 ku munyororo mushasha kugira aronke icumba. Isoko ryacu rivuga ko ribabazwa no kubona umunyororo w'ibohero abizi ariko umukuru w'ibohero abizi ariko ntagire ico akora ngo bihagarare. Isoko ryacu rivuga riti hari ibintu bibera mu ibohero rikuru rya Mpimba mukwiye gushira ahabona tukaraba ko byohagarara. Hari imiryango yibwa biteye ubwoba iyo hari uwayo yinjiye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Mu bukene imiryango irimwo birababaje kumva umunyororo yakwa imiliyoni 7 kugira aronke icumba. Mu bisanzwe uko bimeze mu Mpimba, iyo umunyororo mushasha aje hari amafaranga yakwa kugira aronke icumba. Ayo mafaranga asumbasumbana bivanye na quartier umuntu aba ajanywemo. Amakaritiye yose hamwe ni 12. Nk'iyo bita Serire A ifise ibyumba 28, uwo bashizeyo yari asigaye ariha ibihumbi 600 fabro. Ntawe uzi nayo uwayishinze kuko ibizwi nuko uwinjije asabwa ibihumbi 5 fabro yitwa ayisuku. Ayo arandikwa muri registre, rero umuntu arishe iyo ibyo 600 yaca ahabwa icumba akazokibamwo gushika asohotse ibohero. Ibyabaye kwa kabiri uheze na kumiro. Uwitwa Kantungeko Zablo yarihishije umunyororo mushasha amafaranga angana imiliyoni 7 kugira amushire mu cumba ca nomero 11. Uwibwe yitwa Juvenal. Imbere yaho yari yarihishije imiliyoni 3 witwa Felix ari muri chambure ya 24. Anarihisha imiliyoni 3 nyine uwitwa Protasi ari muri chambure ya 9. Hariho n'izindi yabikoze uko nyine. Mwumve ko uwo arihisha aya mafaranga ari umunyororo nk'abandi, gusa akaba yitwa uwuserukira quartier. Si amafaranga aja mu kigega c'ibohero. Nta kamaramaza kubona umunyororo acinyiza bagenzi we gutyo ngo nuko bakiri bashasha. N'ubusuma n'ikibi kibishe gikorerwa imiryango iba iri mu gahinda. Si amafaranga yo gufasha abanyororo barwaye canke abandi bamerewe nabi. Ni amafaranga aja mu mifuko y'imbonerakure nkeya zitwa ngo ziserukira abandi. Turifuza ko ibi bintu byoja ahabona. Ntidutahura impamvu umuyobozi w'ibohero Frederic Niyubahwe abimenya akabireka gutyo. Turifuza ko hoboneka ingingo zihangarika ibyo bintu. Byaba byiza abashikiranganji Domine Banyanyimbona na Martino Niteretse nabo bahibimenye bakagira ico babikozeko. Aho rero byifashe gutyo mu gihe usanga amashambure yose yaramaze kuzura. Ni ukuvuga ko iyo haje uwo mushasha akariha uwo munyororo aca agenda akaraba umunyororo yanyariwe rwose atakigira ikimufasha akamusohora akamurungika ahandi habi. Umwe mushasha azanye amamiliyoni agahabwa ikibanza cy'uwo mukene. Amayera aca agaburwa n'abantu 4 gusa. Ibi bintu byabaye urudandaza rukomeye mu Mpimba. Uwibwe ntagira aho yitwara. Aha nk'uyu yibwe imiliyoni 7 amaze kubimenya aca amenya ko yibwe agahinda karamwuzura ataho ari bwitware. Uvugije induru baca nyabona bamupfungira ahantu habi cane hitwa Tingitingi. Uyu munyororo ntako atagira mu guhohotera abandi banyororo. Ejo bundi yumvise umunyororo yitwa Claude yidoze ngo umengo ntiturikukira. Ako kanya yaciye amujana kumupfungira ahitwa Mason Rouge. Amumazayo ukwezi kose. Murumva ako gahotoro. Aho rero Zebra yitwa ngo ni umukristo w'umukizwa arongoye abandi. Agendana Bibiliya agahimiriza abandi gusenga 3 ku munsi, ariko akaba ari we agaruka kwiba abanyororo bashasha akongera agacunaguza abahasanzwe. N'urudandazwa rugeze aho ashobora kwinjiza n'imiliyoni 20 ku kwezi. Turasabye bishike kure habihagarare. Turatakambira umuyobozi Frederic Niyubahwe afata ingingo abanyororo bahangane. Turifuza ko habaho itegeko rigenga ibyumba by'amabohero. Turasabye abategetsi bo hejuru bumve kano kamo k'imiryango igowe. Umunyororo si umwe, nta numwe azi umunsi wiwe.
ni byiza ko ibibazo by'abanyororo byitwararikwa abantu ntibabanze gupfungwa cyangwa kugira uwoba apfunzwe kugira batahure amagorwa n'akarenganyo byiganje mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.